Ndi Sokuru wa Kazoza Ariko Sinsaza Ndi Iki. Uri Sokuru wa Kazoza ariko ntuigera usaza. Pombe. Isekuru. Nambaye inkofero ariko sinambaye ikirato. Ndi Iki. Inzu. Ndabaramukije abakunze ba Roy TV, ni Bella Shaka on the mic. Uno musi n'umusiri special turi muri street quiz ya Devinet. Nutubazo tubwenge tubiri twonyene udutoye ukacutsindira 10,000. Tukunaniye urihangana. Utoye kimwe ikindi kakunanira naho nyene urihangana. Kubera ko ari ibibazo byoroshe cyane, so de question cadeau turoroshe cyane gose. Uno musi ni bonus vraiment umuntu ataza gutora na kimwe ace yihangana. Kuko biroroshe cyane. Twakoreye mu kinama kujya 20. Tugoma cyane tuvugisha na ndabona abanyeshuri bako bava ku ishuri, maybe reka mpere kuri bo ndabe ukuntu bishura tuno tubazo. Bella Shaka on the mic, gomana natwe gira subscribe na mutagira subscribe, ugira share and share muri commentaire namba wumva inyishu ya tuno tubazo tw'ubwenge. Street quiz Bella Shaka, let's go. Bitere. Ça va? Amazina yawe? Shimimana Benjamin. Nanje nitwa Bella Shaka, journaliste wa Roy TV. Ndiko ndakora utubazo two mwibarabara. Twahuye umunyeshuri ndabona uvuye ku ishuri, ngoma ndakubaza, umva uri tayari? Ni tayari. Wimva neza? Yeah. Urabitora? Yeah. Okay. Bon, utubazo tubiri tw'ikirundi, très simple. Kibazo ca mbere. Ndi Sokuru wa Kazoza ariko sinsaza. Wibaza ko noba ndi iki? Ko nogivuga ko nogisigura. Numva Sokuru wa Kazoza atanasaza. Numva ko ara amahera. Yeah. What the fuck? Ikibazo kigira kabiri. Nambaye inkofero. Mfise ukuguru kumwe. Nta birato nambara. Wibaza ko noba ndi iki? Ndibaza ko coba ari kizino. Ikizino? Yeah. Turacabandanya na street quiz yacu ya Devinet. Nutubazo tubiri tw'ubwenge udutoye cyanda guha 10,000. Kubera uko tworoshe bisaba yuko udutora twose kubera turi très simple kandi abizi yuko uraza kubitora. Uri tayari? Nta ngorane. Amazina yawe? Placide Nihora imbere. Nihora imbere Placide. Nanje nitwa Bella Shaka, journaliste wa Roy TV. Shaka ko ndakubaza utwo tubazo tube turaterama. Sivyo none? Okay. Ikibazo ca mbere. Unkurikirane. Ndi Sokuru wa Kazoza ariko sinsaza. Ndi iki? Jene waza kuri Imana. Yego. Okay, kibazo kigira kabiri. Nambaye inkofero ariko sinambaye ikirato. Ndi iki? Jene waza kuri kizino. Ikizino? Yego. Okay. Turacabandanya na street quiz yacu ya Devinet, utubazo tw'ubwenge. Biterera. Namahoro. Meze neza. Amazina yawe? Nitwa Augustin Nemeyimana Augustin. Naje nitwa Bella Shaka, journaliste wa Roy TV. Ndiko ndakora utubazo two mwibarabara, ni tubiri twonyene udutoye 10,000. Kwari ko tworoshe utegeza gutora ari toye kimwe kindi kakunanira kuko biroroshe no kuvuga tugenda ari tubiri utegeza kwitora vyose ari bibiri kugira ngo utsindire 10,000 yacu. Dutangure? Okay, ikibazo ca mbere. Ndi Sokuru wa Kazoza ariko sinsaza. Ndi iki? Amafaranga. Amafaranga? Okay, ikibazo gira kabiri. Nambaye inkofero ariko sinambaye ikirato. Ndi iki? Inzu. Okay. Twitere. Sawa. Meze neza? Cyane. Uno musi muyana kagwi k'abanyeshuri bavuye ku ishuri ndavuga nti stop, nimbe ndababaza. Murabizi ko no ku ishuri baguma bababaza. Ngoma ndakubaza ibibazo bibiri. Nutubazo two mwibarabara udutoye cyanda guha 10,000.
tukunaniye uca wihangana. Uri tayari? Ikibazo ca mbere. Ndi sokuru wa Kazoza ariko sinigera nsaza. Ndi iki? Isekuru. Isekuru? Ego. Ikibazo kigira kabiri. Nambaye inkofero ariko sinambaye ikirato. Wibaza ko noba ndi iki? Ikizinu. Ikizinu? Ego. Sawa. Turacabandanya utubazo tubwenge biterera. Nsawa. Amakuru yawe. Meza. Witwa nde? Nyonyishu Daniela. Daniela, wow, Daniela. Nanje nitwa Bella Shaka, journaliste wa Roy TV. Ndiko ndakora utubazo two mwibarabara. N'utubazo tubiri ndakubaza turoroshe udutoye 10,000. Kwero ko tworoshe. Utegeza kudutora twose ari tubiri. Niwatora kimwe kindi kakunanira uca wihangana. Uri tayari? Ego. Twagiye kibazo ca mbere. Ndi sokuru wa Kazoza ariko sinigera nsaza. Ndi iki? Uri sokuru wa Kazoza ariko ntuigera usaza. Pombe. Pombe? Eh. Pombe ni kuvuga inzoga? Inzoga. So kigira kabiri. Nambaye inkofero ariko nta kirato nambaye. Wibaza ko noba ndi iki? Uri iki? Nambaye inkofero canke ishapo ariko nta kirato nambaye. Ndi iki? Wibaza ko noba ndi iki? Wambaye kofero ariko nta kirato wambaye. Pombe. Pombe? Inzoga. Unapenda pombe? Turacabandanya na street quiz yacu ya Definite. Ni Bella Shaka on the mic. Biterera. Sava. Umeze neza? Ndashima. Amazina yanyu? Nta musano Eli. Eli. Bella Shaka nanje niko nitwa. Ndiko ndakora utubazo two mwibarabara. Utubazo tubiri ndakubaza udutoye 10,000. Kwere ko tworoshe. Utegeza kudutora twose ari tubiri. Ntutore kimwe cyonyene. Utegeza gutora kwera biroroshe. Ikibazo ca mbere. Ndi sokuru wa Kazoza ariko sinigera nsaza. Ndi iki? Amafaranga. Amafaranga? Ego. Ca kabiri. Nambaye inkofero ariko nta kirato nambaye. Wibaza ko noba ndi iki? Kizinu. Ikizinu? Okay, reka rero mu mwanya ce ntanga inyishu ya street quiz yacu ya Definite. Wow, ibibazo bagerageje abo nakoresheje tuteye kubera yuko yari question kado maze imisi nkora amakwizi hakabura n'umuntu numwe atwandika ikibazo na kimwe. Uno munsi navuze ndeka negure question kado kugira ngo abantu bagerageze babitore. Ikibazo rero ca mbere cavuga ndi sokuru wa Kazoza ariko sinigera nsaza. Ndi iki? Inyishu ari kwishura kahise. Kibazo gira kabiri. Nambaye inkofero ariko nta kirato nambaye. Nambaye inkofero mfite ukuguru kumwe nta kirato nambaye. Inyishu yari ikizinu. Mwumvise rero abatoye ikizinu abanyeshuri bacu bagerageje. So Bella Shaka, Roy TV, weekend behind camera Pasi Pro. Ciao. Imutangwa muri Roy TV. Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Tutarabona uterekwa n'ukuramba. Bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV. Amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV. Ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV. N'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV. Nyaragasa tutinduta muri Roy TV. TV atandukanye, ibica bigacika